GTV Flip GTV abaza ati ko mwadutumiye muri conference de presse est-ce que muzodutumira no muri turatumiwe no muri festival igome muratumiwe ariko ngira murazi ukuntu dukora muri Panty Boy Entertainment nukuri umuntu abaje mu biteramo byacu cyangwa mu bintu tuba tworganije kubwira kugira ati reka ngende kubafilma cyangwa reka ngende kubafotora kugira ndabereke ko byabananiye cyangwa byagize iki uwo vraiment azoshaka yigumiye muhira kubera ujya munsi wa festival umunsi wo kwigina abazoshobora kuhashika bazohashika tuyiginane nabo abartiste mwarabonye bazoza tuzokwigirana nabo uzobaje ashaka kuraba ati Panty Boy byabananiye cyangwa byagize iki nukuri uwo nta kaze tumuhaye kuko ujya munsi nukwikukira ko abarundi twese ari abajournaliste ari abartiste abantu bose murahawe ikaze ntidutoranya tuti ukuntu gusa hariho abapartenere b'abajournaliste dusanzwe dufise tuzokorana bafise ikibanza kiri privilege sino mwese murahawe ikaze sinzi nimba hari icyo bashaka kongereza kuri iyo kese ya mbere gato kubamenyesha amakuru mwabaje ko muhawe ikaze ntidushobora kwangira umumenyesha amakuru kumuha ikaze kubera n'uno munsi murabona ko tutatuye twabatumiye mwese donc nshobora kuvuga ko atakaze muhawe ikaze murayihawe mugabo mwibuke ko turiko tugira festival de l'indépendance ni isabukuru ntitugize umunsi wo gushaka twerekane ngo uriya canke uri ni umunsi wo kuryoherwa hamwe twigira independance y'u Burundi rero muratumiye kuza kuryoherwa natwebwe mwigira independance y'u Burundi yego nico nashaka kongera kujonya hariho ikibazo ca kabiri ca Ala wo muri Indundi TV arabaza nimba ari edition hari izindi gukora iyi ni edition ya mbere bisanzwe twari dushaka kuyikora l'année passée mugabo kubera ibibazo by'amautorisation twaciye bishika igwa umwaka urumva niho twaciye tuyitangurira mugabo n'izindi edition zizoza mu myaka iri imbere hama séminaire par rapport ya séminaire n'abartiste twatumiye mu bisanzwe nibaza ko icyo kibazo mu bisanzwe ijya séminaire mu bantu bayikurikiye neza surtout abo muri Indundi TV baparticipe cyane muri ijya minsi twebwe icyo twashize imbere ni guharanira abartiste hama imyidogo twe ntitumenya rufiture ntituzi ibintu bizoshika kandi nta kintu kiba ntihabe imyidogo c'est normal je ndibiza ko ari ibintu tumenyereye misi yose imyidogo nishobora kubura mugabo umartiste wese ari kuri rya affiche mwabonye wese ari kuri affiche parce que twavuganye kuko nta tuba dufise yo gufata umartiste ngo tumushire kuri affiche tutavuganye tudafise amasezerano yego hama ibizoba après tuzobibona hama tubivugire ko turabe nimba hari amakosa tuba twagize cyangwa hari amakosa abandi bazoba bagize muri edisi izokurikira tuzoyakosora hama tubandanye kunuko question ya gatatu ya More Time TV ni za Mugani Desire ego yari yabajije ubutumwa buri muri ubutumwa dushaka donc dushaka gushikiriza kuri fest ngira nabivuze mu ntango igice ubutumwa ni kwiginana n'aba artiste urumva turi muri rwa ruhara nyine rwo kwerekana amatalent kwerekana abarundi yuko dushoboye twese iyo tugiye hamwe ni muri iyo ntumbero icyo ngira sinokirandira ko cyane mugabo hari iki yavuze ngo mbe kwikukira k'umuziki mubona kwa ego kurahari kuko uburundi bwarikukiye ngaho nikibuza yuko batera amagrenade barayatera abantu barapfa ça c'est normal mugabo abantu bariko baratera amagrenade n'abandi hari abansi
iminsi yose yazokwamaho umwanzi urumva kuko jewe ndiko ndavuga ko umbajije ngo mbe umuziki wo wari kwikwiye ndi example jewe ihagaze ngaho imbere yanyu naho benshi batahora babyemera je ndi example iri vivant ça fait plus de 20 ans ndiko ndagwanira umuziki kuko yo nari kuba wundi nari kubiheba ndo kwikukira niki no kwitegemvya umuziki uritegemvya mugabo hari abantu bawica barahari muri mwebwe nyene barahari ho kugenda gushigikira umuziki mugabo bakawuponda ho kwigisha ati ujya muziki wari kuburyoshe iyo hari kuba hameze akantu kameze uko agatari cyangwa bakongereza ko sinzi mugabo ashobora kubona agakosa kamwe kari mu muziki akashabona yuko vyose vyapfuye je ndabivuga umuntu wese afise droit yo gukunda umuntu ashaka umuntu wese arafise droit nanjye ndafise droit y'abaririmvyi bo ngaje nkunda mvuga ati ujya je ndamuprefera mugabo nikibuza ntibica bimbuza kudashigikira ubundi no je nukuri ndababwiriza ukuri muri telefone yamfise indirimbo presque z'abaririmbyi bose bo ngaha igituma murakizi mugabo hari abaririmbyi bumbwiye ati ufise indirimbo ya Farious muri telefone yawe no kuko jewe biranyigisha kumviriza zijya ndirimbo zabo nkavuga ni haba pete bako banakuya moto je bishabimpa ingoga yo gukora de plus kuko ntushobora guhigana n'umuntu utazi utapigana na nani na gitutu abiwezekani ntibishoboka mugabo kujya kumviriza zijya ndirimbo zabo birama strategie wanje yo gukora fatereka nkore nk'indirimbo nk'iyi canke irusha nk'iyi rero umuziki warikukiye nuko gusa injavyi zamyeyo kandi zizokwamaho kuko hari abantu babesheje n'umuziki jewe nakandi kazi nkora fisa abana baja ku ishuri ndihamiriye vare biciye mu muziki iyi nzu tuyiriya amafaranga avuye mu muziki turafise abakozi bakora ngaha tubariye amafaranga avuye mu muziki je novuga yuko umuziki warikukiye mugabo nuko gusa hari abantu binjavye bawusubiza inyuma ariko kimwe gusa je no saba abantu situ nk'abaririmbyi ego niwashaka nituvugane nitwicarane mugabo haje ikintu cyitwa Burundi ko za Nigeria ba Wizkid baragwana n'abantu bakagwana mugabo haje ikintu cyitwa Nigeria bose bahagurukira rimwe bagashigikira mugabo ngaha ntibiba hari aba journaliste biyongoye abandi bagize team sawa mugira team ntituvyanse nimugira team nimukunda bo mushaka mugabo nimba ari umurundi wiwanyu niwashaka par exemple zijya ndirimbo zujya musani wowe ukunda nuzivuze inshuro 3 canke 4 mugabo ntibikubuze kuvuza na babandi mubaye chance yo kuvuza n'indirimbo nimwe bama baragira promotion abantu bo hanze et pourtant abarundi bari ngaha kandi dushoboye none abarundi ntidushoboye kwe tuvugisha ukuri umuziki nuri nta kanovera ufise uragafise so nibaza iyo kesho je mvuga ko umuziki warikukiye ko nimba Burundi bwarikukiye n'umuziki warikukiye n'abantu twese twarikukiye mugabo ingorane ntizibura ko ingorane zigendana n'umuntu sasa normal nibaza ko ikibazo nacishuye neza hama uruhara yabaje n'ikindi ngo nimba leta ibifisemo uruhara bien sûr que oui kuko iyo tari kubifisemo uruhara ntitwari kuronka d'abord autorisation yo kubikora ntitwari kuronka autorisation nimba itari kuba ibifisemo uruhara tukanayishimira kubona yaduhaye na autorisation hama bikenewe bazoza no kudushigikira bivanye n'umwanya bazoba bafise
kuko sinovuga ngo leta nta ruhara ibifitemo ya kuko ubona baduhaye deja autorisation ni preuve ya mbere ivuga yuko ibifitemo uruhara. Yego murakoze. Tuingie kusema kwamba waandishi wa habari ambao kuja kutafuta majungu hawakaribishwi, lakini kumbusheni kwamba waandishi wa habari sisi tunapenda majungu. Tunapenda majungu kwa sababu usitegemee siku zote kama utafanikiwa bila kuwa na hater nyuma yako. Usitegemee kama ipo siku utafanikiwa bila kuwa na mtu ambaye unaona kabisa huyu mtu ananisumbua. Kwa hiyo na kama kuna waandishi wa habari ambao watakaokuja pale kutafuta content kufeli kweli, lakini ningeomba pia muwaruhusu, kwa sababu wale wanawapa challenge, wanawapa changamoto. Wako wengi sana ndugu zangu ambao tunatumika sana kwenye YouTube. Hizo vitu tunapenda sana. Alafu swali langu ni kutoka kwa wananchi. Wananchi pia wanapenda umbea. Wananchi wanapenda umbea. Sasa kuna swali moja la kimbea ambalo nataka kuuliza. Bana, tunafahamu kwamba Bantu Boy Entertainment ni kampuni kubwa sana, ni record label kubwa sana hapa nchini. Tunaposema Bantu Boy, kila mmoja anaelewa ni kitu gani. Na nyuma Bantu Boy tunamwona Manager Stain, tunamwona Mgani Desire pia. Swali kutoka kwa wananchi wanasema kwamba bana, tumeona wasanii kibao sana kwenye mabango, lakini hatujamwona Double J, hatujamwona Kirikou. Issue ikoje mzee? Issue ikoje? Au ndo kama tumemaliza mkataba na tulimaliza kweli, yani mbaya hakuna kujuana? Ni swali langu. Siwezi kuona kuishira mu Kirundi cyangwa mu Giswahili. Mu Kirundi gira ibibazo vyo mwavyumvise. Umbea, majungu. C'est vrai, nivyo jewe navyo nitwigeze tuvyana. Unajua katika kila maisha ubuzima habayo challenge. Ça c'est normal. Ikiora kimbabaza de plus, cyane ikiora kimbabaza nuko ivyiza mutabanza gushira ivyiza imbere. Ego c'est vrai yuko kugira utera imbere nuko hoba hari umuntu akubangamira. Sivyo? Kuko twese turi ngaha tuganira ubuzima kubaho neza kugira twerekane bantu biwaje turabona agenda kurusha ubuzima. C'est vrai, ça c'est vrai. Jewe ikintu kiora kimbabaza nuko ndasubiyemo. Nuko iyo umuntu ariko arakora ivyiza bijya vyiza iyo mari kuba mubivuga muba wa mbere mu kubiposta mu kugirana sinzi ukuntu vyita mugabo ibibi nivyo cyane muhora murindira umuntu yuko asoba mwibarabara mwese amatwi abashinze hejuru. Kugira challenge c'est bien, kugira abantu bavuga badukosora c'est bien, mugabo hariyo façon mukosoramwo mukabikosora nabi no kuri kw'Imana. C'est normal, ivyo ni normal. Iyo atari kuba baririmbyi hari abaririmbyi bagenzi banje sinariko narikuca nicariya sinari gukuma nkora. Aho bati ni jewe gusa nta wundi ahari. C'est moi le numéro 1. Mugabo nkubera hari abandi baguma bavyuka bafisa amatala baje bazi kuririmba. Jewe cyabintuma gukora cyane kugira ngumane n'ijya place yiwanje. Kugira aba journaliste ba umbea c'est bien, nituvianse. Ikibabaza nuko ibintu vyiza ni mu biposta, muposta bijya bibi gusa. Ngizi kosa ni mu nkosore. Calvin, sijaona kuna posti nyimbo zangu. Semesha ukweli, ni benshi ngaho mbona ba journaliste hapa nyimbo yangu hakuna mtu bajai post. Lakini nikikoyola mbarabara tu Fizo ya Sovye mbarabara. C'est bien, ni mubigire c'est bien. Mugabo kuberiki ni vyiza, kuberiki ni vyiza by'umuririmbyi mutabishigikira. Mugabo mushigikira gusa amafuti. Kuko sorana ni bien kuko jewe nimba nkiririmba kugeza n'ubu nuko nemera challenge, nuko bankosora, nuko nemera impanuro bama. Ningikuwa kichwa ngumu, ningikuwa nishapotea zamani. Ngira ico natishuye ngira bagitahuye. Kugira ama challenge, kugira umbea, kugira iki c'est bon. Ntavyo twanse mugabo
ego ninagira amakosa muzoyankosore mugabo nabijya byiza byiwanje navyo nyine muzobishigikira nimurindire gusa yuko Fizo yaborewe twamusanze ajyamye hanze muri Havana kwibarabara yisovye ko ndo muvuga kubera iki muziki wanje mutawupoza ko nakoze muziki kumbura iki mutavyemera kubera iki mutavyemanga murafise droit yo kudukosora kandi mutadukosoye ntituzotera imbere mugabo murabe na façon yo gukosora ko umuntu ubanze kuvuga ati indirimbo yiwe ni indirimbo nziza mugabo ibuzi niki ubanza kuvuga d'abord indirimbo ukayanaza ukavuga ati indirimbo yari kuryoha mugabo nuko ngaha ifise n'ubugiye kunuku apana shite kudurura ngo indirimbo wapi hama ikindi naco yabajije ngo kubera iki Double J na Kiriku batababona kuri nuze kuri affiche twarabarondeye Kiriku yavuze ko ata n'umuziki yawuhevye yarabivuze ntabyo mwumvise mugabo cyanangaje ryari naciye ndamubona kuri affiche manager yaramuhangaye Kiriku ngira yari umuntu wa mbere Kiriku yari umuntu wa mbere na Double J abantu ba mbere bahamagawe nkuko twabivuze yuko twebwe naho bavuye muri Bantu Boy mugabo tuzobashigikira tuzokwama tubashigiye tuzokwama turi inyuma yabo balance tout simplement Kiriku baramuhamagaye aravuga ati jewe n'umuziki narawuhevye donc niyanse ngo ya urabona sinza mugabo yavuze ko umuziki yawehevye nanje nkibona poster yo nace namwandike kumbe wa muziki none warauhevye canke ngo ivyo bintu vy'amaposter je ntavyo nzi ngo ndiko ndarondera aba bantu babigize Double J n'u telefone yiwe ngira yaramu block na manager ivyo nivyo kuri ndiko ndababwira sububeshi sasa mtu akianza kubloke wewe wavuze ko mushigikira bicha bigenda gute Kavino umesikia jibu Kiriku aliitwa akasema kwamba mziki ameacha lakini kwenye mabango yupo kwenye bango zingine yupo Double J labda alimblock hata hapokei wala ajibu hata na message that's it uko nukuri Chamuzo barondere mubabaze ti why kandi ndazi yuko mufise ibibazo byinshi mugabo malheureusement tuko turavuga ikintu cyanuze cha Festival de l'Independance mugabo uzoshaka kumenya ukuri kwa Double J na Kiriku muzobarondere sinogwa munavumbuana ngo muravumburana muzobarondere mubabaze impamvu batashatse gusinya ku renouveler contrat kandi abantu baguma baducafuza abantu bari amanuze ama TV online baducafuza bagize iki c'est pas nous ngira twarasohoye ikete ku mugaragaro turagyerekana sinzi ko hari abantu bazi gusoma cyane mwarabonye rijya kete si twe twirukanye baki nta Bantu Boy yirukanye Double J nta Bantu Boy yirukanye Kiriku barabajije mushaka kurenouveler contrat ngoya umwana arakura akagenda nyene ni sawa ni imiryango iruguruye umunsi muzo kumva yuko mushaka gusubira karibu imiryango iruguruye tumeelewana kaka haya baje kuramutsa amasango kwa develop promoter maze abajournaliste babiri kugira tubinyarutse promoter yabajije yo ku mafishi yabonye hari abaririmbyi benshi batandukanye mbwa hariho iyindi lebo taboneka si lebo ni si imwe gusa hariho na Konde Gang ya Lolilo Simba Gang pardon Simba Gang ya Lolilo hariho Master Music ron kandi kimwe twebwe nitwegereye amalebo twegereye abaririmbyi
hama nimba washaka kumenya ngo kubera iki hatari umuririmbyi wo muri Empire, umuntu uramutimura no kuri mariage yawe ntaseruke. Tuvugisha ukuri, kuri mariage ukamutumira umuntu, kuko urazi iminsi mikuru ni 3 kwisi: kuvuka, kugira mariage no gupfa. Ni ibintu 3 biri inoubliable. Ibi by'amakonsere ni ibintu birengana kuryoherwa tu. Ndagutumire kuri mariage yanje ndamucubahiro, ntuze noronka courage yo kugutumira gute kandi bwa kabiri ngira nakishira icyo kibazo. Mugabo no kuri kw'Imana twebwe niwashaka twarabiyumviriye, mugabo twaratinye bivanye na invitation ya mbere twabatumiye bakanka kwaseruka. Urakoze. Nibaza ikibazo cya kabiri ngira Fabrice arazovucisha. Yabajije ikibazo kijanye na security, abafana, kavuyo, abacungira umutekano. Kimwe coco casimbira kica kijanye ikibazo canke ico Christian Savio yatwunganiye. Iyi ni festival. Festival c'est spectacle, c'est show. Le festival, ça veut dire qu'il veut vraiment festoyer, ni la fête. Tuje kwigina independence. No kuvuga uzoba je kwinjira wese azobaje kwigina independence. Tuzoba tuje gutera kavuyo. So tuje kuryoherwa. Nibiyumvire ngo tuje ngo gushinga abafana ngo tuje kuryoherwa. Mumenye kwanza connotation y'ico kintu tugiye gukora ni festival de l'indépendance. Kuvuga umunsi tugiye kuryoherwa wa munsi mukuru wacu wa independence. Umwe wese amenye ko ndiko ndaryoherwa independence. Aha arafisa agafana kiyo ndiko ndaryoherwa independence. Dushaka kumbwira umuntu ashaka kuvuga ko ariko araryoherwa independence ariko yatera amabuye. Ibiba banze batahure ko tugiye kuryoherwa independence. Imisi 3 turiko turaryoherwa. Kuvuga umurundi wese ahazoba ari uzoza n'utazovuga ati ubu twese turavyiyumvamo ko turaryoherwa independence batahura icarisho. Urumva ivy'abafana muri ivyo azozana abafana biwe azobazana, mugabo turazi ko abamaze kutwemerera bose kuza muri festival batahura ubwa mbere na mbere ico festival nibaje kugira competition. Oya, tuje kuryoherwa hamwe. Yaba harimo competition kuzana ivy'abafana ngo bazoterera induru naka na naka, tuje kuryoherwa independence y'u Burundi. Rakonde bazakora kwishuye neza. Ikibazo gikurikira ca Savye ko twariyumviriye, ndashaka kumubwira ko nivyo twarateguye kandi imusha twazironse dutevye gato ya mugabo umwanya watubanye muto. Twaravyiyumviriye mugabo umwanya watubanye muto wo gutegura. Mugabo turiko turaraba ko muri edition ikurikira ico kintu gitegezwa kuba meme avant yuko haba n'ibindi bintu. Iyo teme banze izunguruke mu bimenyesha makuru mu radio no ma television, tubanze tuyidiscute ko ku buryo umuntu wese aza muri festival yatahuye umuco uri muri iyo festival. Ikindi yagiye ko avuga ngo si la préparation tubona ko dushobora turi prêt y'ukuyikora iyo misi 3. Ndibaza ko abakozi bamaze kwituma igikorwa, bazi ko ngandi kumwe n'abantu bakora. Abakozi bamaze kwituma igikorwa baragishikana aho bari bifuza kugishikana, mugabo ntibahishikana. Ni naco gituma twabatumiye mwebwe, nidushaka kugira aho twishikanye mwe mutarimo. Nivyo tweze tuko turirukanka turaba ko byose bimeze neza, mugo namwe muzoba muri ko baradufasha kwereka amakungu n'u Burundi abataje n'abaje ko turiko turaryoherwa independence. No kuvuga za nguvu zacu zizogwira kumva ko benshi bari ko barabimenya ko biriko bigenda neza. Nta muntu yishoboza, Imana iriho izodufasha tuyisenga misi yose. Umuntu kwishoboza biragoye, mugabo twebwe aho tugeza inguvu z'abantu twariteguye bikwiriye kugira dushobore kubaryohera iyo misi 3. Hari ikindi yavuze ngo c'uburyo kikunda gutera ingorane, abantu bashize mu buryo bwinshi. Buryo umugambi wose uwize ukawunonosora imbere yo kuwushikanira ujya gufasha,
nujya gufasha aratahura ko umugambi wizwe uranonosoka bivuye ku civugo bivuye ku gene ushobora gutegeza gukora umugambi bivuye ku ushaka gushika ivyuma biriho stage iriho tuzofestwaya savye ndashaka ucu gitawro wenyine no wajije ngo le mot festival harimo la fête dushira imbere kumva kwa kuryoherwa tugiyemo kwa independence ni turabe ngo bakuye stage muri Etats-Unis stage iriho nimba iyo stage zo dupermeta kuryoherwa turi hamwe abarundi tuvuga ati independence yacu ko turayigina izo bidukwiriye mugo ndizotumara amazi nizo nashaka kwishura koze Ego twakire n'ibindi bibazo ko amasaha ariko babaje ibibazo wa mbere Edison yabajije ati kuki mutabwiye aba artiste bose ngira Edison we hari ibiteramo twigeze gukorana tugitangura sinibaza ko ushobora gutumira aba artiste bose n'abantu bafise amafaranga menshi cyane bashobora gutumira aba artiste bose festival nimba uri umujournaliste ndazi ko tu t'informes beaucoup uraraba amafestivale yo ku isi yose ukwikurikirana uko barundi bose ariko umartiste hakuye twe twama tubikora tuvuga yuko umartiste n'akazi siko jewe sinzohagurutsa umartiste kuko ndazi ko naje batoduhagurutsa utugende kuririmba batadukwirije amategeko yacu siko twebwe abartiste bose bo muri iki gihugu ntitwakwiriza amategeko yabo amwe yuko haje uwundi muntu avuga ati jeje be buzapuye abartiste bose barondeye twarashoboye mu buryo dufise mu buryo twashoboye kuronka gufata abartiste mwashoboye kubona muri edisi zo kurikira ibintu bigenze neza kurusha uko byagenze ubu ushobora gufata n'abandi haca no n'akandi karyo ko kwishura ikibazo wabaje ati kuki mwagize Bujumbura gusa mutagiye no mu zindi ntara ibyo bintu byose twari tubishaka twashaka ibintu byinshi cyane birusha n'ibyo bibazo nko murabazi ariko byose ça demande les moyens tutabeshanye ntituvugire muri bisaba les moyens kuduga amautorisation kwangaje abantu twese dushaka kuryohera igihugu cyose mugabo on espère que havuye édition izokurikira ibyo byose bizoshobora gushoboka tudashoboye kuduga tugashobora guhamagaza abari ruguru kuko hariho bamwe twashoboye kuronka bazoza mugabo bidukundiye neza tuzoshobora guhamagara n'abarenzabo bose dushobora kubahamagara bose ntibikunda mugabo bikunze bikagenda neza twashobora guhamagara abarusha abo twashoboye kuronka tukagira n'isomene yose si vule yego ubwego gatoya ariko gari bavuga mu kibazo ngo ntaho kuka rimwe ngo yuzuye rwose iyi mission ya mbere tubishoboye byose ukuna turiko turagerageza aho dushoboye gushikana byiza kwa kundi Fizo yavuga ubanze mushimire ibyiza aho bigeze hanyuma critique zo kuvuga ko tutatumiye muduha kanya tubanze twiyubake kwera nta ushinga umushinga utangura kumubwira ngo inzu yakunaniye ariko aduza impome uramurindira agashikana hejuru agasakara ukabona ko ashize ko imiryango bimunaniriye ashize ko imiryango twe twaheje gusakara tuko dushaka imiryango mugabo niho tugeza muri aka kanya tuca kurondera ibidashoboka ngo tuvyemerera abantu bigwe barabanuka dutera n'induru ngaha kandi atatu dushoboye twagejeje aho dushoboye kandi mwabonye ko twaragerageje ivyo rero tubanze dushima aho tugeze kwera navyo yene byari byoroshe kugira twashike nkaca mboneraho no kubabwira ko ndiko ndantisipa kwera nabonye hari umuntu yaravuze ikibazo hajya mugongo ndacantisipa nahatakivuze nabonye ico yashaka kubaza bariho abadusaba nico kibazo warufise ngo ntiwakibajije bariho abashaka nico warufise ngo ntiwakibajije bariho abashaka kuza muri festival mugabo ndakubaza
kubemerera ego ari abo ushobora kwemerera n'abandi ushobora kugira ati turabona ubwene turavye ukugene twapanze byose turabona ko bidashoboka none twemere dusubire muri kakavuyo kandi twari dukeneye gupanga ikintu est-ce que wa mu artiste azoshavura ngo twamwankiye tumwemerera akacaja mwakavuyo yoryoherwa ko agiye mwakavuyo kubera twakweze bose turashiramo mwebyo baryohera Jeni baza ko icoryoha ari uko twotegura neza ivyo twateguye tubishikane kwanza biryohe ibindi byose bizojamwo mugabo dutangurira aho tugeze abandi bazojamwo dutangurira aho tugeze bituce turondera gushika kuyisonga tararonka na hasi turi nta muntu twakumiriye twagize uko dushoboye aho tugeze nituje murazi biteramo ni byinshi ngaha bahamagara abantu 1500 akatondeka aba artiste hageze gutaha bagatangura gushwanira inoti ntibuzuye baruzuye ugasanga umuntu bariko amashati imitwe bariko baragwana kubera inoti amahera ngana gutu ugasanga 50 ijana iratesheje agaciro umuntu kandi yari gushobora kugitegura neza kikagenda neza muri bike yarafise kandi abantu bagashima cyo nashaka guhereza ko ni kimwe natangire ku mugani ngo nawo vuka rimwe yuzura ingozi iyi ni edition ya mbere ya kabiri zoba ya gatatu zoba kujya nyine muri ngaha tujya tunenge muzobona mu ya mbere muzodukosora tuzokwigira muri mwebwe nimwe tuzobona ko ati ngaha twarabushije iyo tugira guki utwo ayo makestion nyene niyo tuzotangura gukorera ko muri edition ya kabiri mudutahure rero ntitwashatse gukumira bamwe cyane kureka abandi twashikanya aho tugeza kandi twagerageje by'ukuri aho tugeze murakoze sinzi ko mugani yo gushira ibibazo ari kibazo Landry kimuragishinga cyane kandi kiragishinga n'abantu bose mugabo Landry kira muragishinga cyane collabo ngira ryari nagize Insta live cyo kibazo abantu benshi barakimbagije ngo hari n'abavuze yuko ko nagiye kwifotoza gusa nagiye kugira collabo y'amafoto bashije ko collabo z'amafoto barazigize kandi cyane gose narazigize sinibaza yuko iyo hari abasani bubahana abasani usanga umwe akunda indirimbo z'uwundi yuko batoreka kwifotozanya ça c'est normal. Ijya foto ya Harmonize nibaza ko atari foto ya mbere twifotozanye na Harmonize gira murabizi harizo twifotozanye turi muri Amerika so sishobora kuvuga ko ari umugenzi wanje nje ngaho umugenzi wanje watari oya ngabo aranzi nimba twarahuriye muri Amerika tukifotozanya akwa bon pourquoi pas duhuye muri Tanzania twifotozanya nimba darasa yaje kunda musamwira tugafata ifoto ikibikiriye nuko yavuye muhiri wiwe yumva ko Fariaz ari hajya acafata umwanya wo kuvuga ati jere kanda musanga aho hari ngende kumuramusa ni cyubahiro ngo abandi bantu babibona yuko ari ibintu nyene ngo amafoto wize n'amafoto rero n'abasani bashaka babivuze overe ni gwagwango abantu baba bashira mu mitima y'abantu no nta collabo ihari iri kumwe cyane Harmonize mugabo biri muri plan no shaka kumenya biri muri plan gukora na collabo twaraganiriye collabo izoba mugabo pour le moment na collabo yari ego barabonye amafoto amavideo ndi muri na Harmonize kwanza ari no muri ijya filme ijya foto tari muri filme ni washaka rero tari muri filme ijya filme nagiye ukina nabaza bari so ego hari ama video nari muri next level n'amafoto indirimbo ngira mwarayumvise na indirimbo mwumvise kakipande mwarakumvise none mushaka ibindi byahe none inyishu ni mwayumvi none mwayibo ni mwumvise indirimbo shaka yose
kubera aho bivuze ushaka uzi ndayisohora umwanya wayo ikintu cyose nashaka kubwira ko Landry ikintu cyose n'umwanya wacu kandi reka ndabibwire abaririmbyi bagenzi banje ndazi ko message iza kubashikira nukuri ndababwire kwihutira gukora ibintu ntibishobora gushikana ahantu kuko ni Imana ikuntu umuntu ari patient ikintu cyose ukigize ku mwanya wacu ko murazi ko nakoranye collabo n'umuririmbyi muri ico gihe yari uwa danger cyane gose Ice Prince man yanshikanye heyo collabo nuko nagize ibintu by'ibihutihuti kuko ni kigwa na ronse hari umusista wacu yita Queen uanye no mu Queen yakoranye collabo n'igihanga jeroro nk'icya chance mama we ariko yamushikanye ni kwa kundi nyene kwa kundi gukora by'ibihutihuti ushaka kweri no ntiwereka gira challenge nawe wenyene wewe wirabe mukiyo ugwane n'uwo muntu uri kuvugana n'uwo muntu ari muri mukiyo muri kumuraraba apana ngo kubera kanaka yagize ukurekana nje nkoro no ingendo yundi ravuna jewe sinzi kuririmba kurusha aba artiste bose bari ngaha mu Burundi noba ndiko ndabesha ariko kubera ikindi ngaha kubera ikindi kuri list ni strategy ni plan ni patience na kungua kukorosi unapanda ndiko ndakwiga nikitoa moya tu sasa kufanya collabo n'umwanya ego nanje ndabikere sino kubesha ngo jewe ngo abana jewe bajana abapeti batanguye imbere yanje batanguye inyuma yanje sishaka kuza kubasaba collabo no kuza kwemera yuko uwundi muntu akuruta yamaze guca imbere ni vyiza biraguha n'amahoro mugati kubera kujya muntu yaciye imbere nimba rero yaraguciye imbere mukurikire jenda kina makolabo kandi ndabikeneye cyane mugabo makolabo nayo n'uburyo hari n'abafise uburyo mugabo bakoresha makolabo nabi bataronka badafise strategy nwashaka kolabo ya Harmonize iri muri plan Darasa iri muri plan Mawasama iri muri plan Rayvanny iri muri plan hari n'umuririmbyi umuririmbyi wa Rayvanny twaririmbanye mushasha aririmba neza cyane mubi sana wa hatari keso za barazishuye land murakoze cyane amarundi wa platform show yavuze ngo ikibazo cy'ama promotion beho muzotwemera ko mutugirira promotion n'indirimbo zacu nimuzigirira promotion oyagenzo kwa mandakivuga je navuze ndonse umwanya wo kubabwira nzobabwira vema kandi n'ukuri kw'Imana nabavuga ngo umugani ngo ahora dutoya je ndubaha ikintu cita umujournaliste ndabisubiyemo ndubaha kuko atanga uvuze umujournaliste je none izo ndirimbo bariko zivugiriza mu biti oya ariko nkuko nanje mukoze kosa nkuko nanje mfise droit yo kubakosora kuko namwe murankosora kubera je ntubakosora why not nukuri kw'Imana nta mutima mubi kandi muve ngaha mubi nta mutima mubi mfitiye umujournaliste ariko ugize ikosa ndagukosora ugize ikintu kitagenda ndakubwira nakuchana kabisa bien tukitaka tunabikana mu nyimbo nkuko namwe mungosora nanzi ndafise twe kubakosora ico kibazo cha promotion gira urazatisho mara kigize deja kwanza ni promotion mungu atugira deja murakoze cyane ni promotion amen ndazi ko bashimani baheza gira vraiment je sinanyizi nuko muza nganuko edizo sinanyizi ko ashobora kuza
En tout cas, ouais, en tout cas, en tout cas, merci beaucoup. Promotion nibaza yuko amakete tuyazana no munsi ndaza kudodora no munsi ku radio yanyu mwese kandi haru faranga nza kuzana nta na tanu sitare nabambisha kwe nta nugwashi nza kuzana ni independence nili profiter na mimi na babani yoko ndakatara kitu muzokwanga inuze gupromoting ikintu cinuze cha independence muzomutara abarundi ndaza kudodora uno munsi erisole ngo nakuya kwenu kandi ndayibasavye iyo promotion ndabasavye muduhe iyo promotion. Merci beaucoup. Icyo nagomba gushikako turagomba kubabwira ko kujya twababwiye ko umwiteguro uragora so kuvuga ngo barimwo ni kubera utababona kuri afishe surprise ziriho umuntu hariyo akantu yibikira mu kintu cyose ateguye hariyo akantu umuntu yibikira ni nka kwa kundi ubona uramaze kugira mariage wagize ubu urabuze ngenda koreke wana muri bujya buko wana kajya akantu bita ngo akuki ugiye gukwa kajya mu bisanzwe kajya nako babikiye wowe umukwe nakantu bibikira natwe rero turavuze ka kuki tubikiye abakwe nibajya bose bazoza muri rujya rubanza. Kijanye na Amicale des Musiciens ni abashoboye gushika muri seminaire barabonye yuko naho nyene twari turi kumwe twaravuze yuko a partir y'ujya munsi ari abantu turakorana hafi. Amicale des Musiciens turi kumwe muri festival turi kumwe mu bintu byinshi nuko byatunaniye kumanika kiyashima ngaho mwari kubona amalogo ya Amicale des Musiciens kubera iki gikorwa kiri appuyé par le ministère de la Culture. Ubu le ministère de la Culture ubu Amicale des Musiciens. Donc bose turi kumwe turakorana donc kujya twabyemeye kuvujya munsi turatonda muri Amicale des Musiciens tukabaza baraza ngaha bakadukosora ibihugu magira sivyo donc baradukurikirana kwa donc nashaka kwisha yuko bakonfirma yuko turi kumwe na Amicale des Musiciens. Iyo umuntu akoze ikintu cyiza mushikire akoze ikintu kibi mukosore nitureke ibyo kuvuga ngo jewe ndi inokote ko urigiye kote nanjye ndi inokote mugabo hageze ikintu twibuke yuko ikintu muramvuga twibuke yuko twese turabarundi kuko nuwo muntu uri kuracinyiza nuwo muntu uri urashaka yuko ibikorwa byiyo bigenda hasi n'umurundi nkawe kuko ujya anyamara maye no ni twese mu rusange twese abarundi tumenye kuba abapatriote tumenye kuba abapatriote tumenye gukunda iby'iwacu. Jesse mpaka nsangire nawe edizo kama alifanya emission ya bien change wanaka mwese muri ngaha ndavuga nibyagize emission ya bien hama merci beaucoup kubona mwaje nukuri kw'Imana Jesse nari niteze yuko muza umwunganuko biranshimishije cyane naryasha bugi wanje byagabanutse byaheze yari kuri 80% ubu rigeze kuri 5 diraheze antuka ndabakurisha vraiment mwatwereza urukundo nukuri kw'Imana murakoze cyane kandi turashaka yuko nguma mudushigikira kuko ni byacu twese twabigize ku ntumbero nkuko yabizo kwigira twese nk'abarundi murakoze cyane Imana iraheza.